Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo w'indwi. Haravuga ngo unarwaye aramwishura ati mwami nta muntu ufise wo kunterera mu kidengeri y'amazi azikurutse kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Dusangire ijambo rivuga ngo ndafise umuntu. Iyi nkuru ivuga umuntu yaragwariye ku kidengeri Betesida. Ico kidengeri ngo rimwe na rimwe haraza umumarayika akazikurura amazi. Umuntu yitangiye gushungurukiramwo yarakira ingwari yari yo yose yaragwaye. Yesu rero arahaca ahasanga uyu muntu yari afise ingwara amaranye imyaka 38 kandi aha ku kidengeri ngo yari ahamaze igihe kirekire. Yesu aramubaza ngo wumva ugomba gukira? Amwishura ngo nta muntu ufise wo kunterera mu kidengeri y'amazi azikurutse. Yesu acaramubwira ngo va hasi wikorera ikirago cyawe ugende. Uwo mwanya nyene acarakira ingwara yaragwaye, yikorera ikirago ciwe aragenda. Uwo muntu yari ku kidengeri nta wundi muntu yarakeneye ubu Yesu nyene. Nanje ndafise umuntu, uwo muntu mfise ni Yesu. N'uyu nyene yakijije uyu muntu yaragwaye imyaka 38. Nawe ni wabugwaye burya nta kindi ukeneye Yesu gusa. Ni waba ufise ibibazo maranye iminsi mu rugo, mu kazi, ari ingorane zitandukanye, ukeneye umuntu umwe gusa ni Yesu kuko ni washobora byose. Umwanditsi wa Zaburi 27 umurongo w'10 niwe yavuze ngo naho data na mama bompeba uhora hazonyitorera. Burya naho abantu bose boguheba bavuze data na mama n'abantu bo hafi cyane gusumba, ariko naho data na mama cyangwa abandi bose abagenzi boguheba, uyu muntu niwe wenyine ashobora kugutora hanyuma ukabandanya ufise amahoro uguwe neza. Ubu Yesu rero kumugira ni by'agaciro. Jewe numva nezerewe, numva afise ishimwe, numva nishima ko ndamufise. Abantu barakunda kwishimira abantu abahambaye, ariko jewe nishimira ko mfise Yesu. Uko nagiye gusanga kugira Yesu bisumba kugira abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi wowe ufise babagenzi bawe. Umwanditsi wa Zaburi 146 niwe yahanuye abantu aravuga ngo nimukishimira abahambaye cyangwa umwana w'umuntu ataca ashobora gukiza. Imwe muzimuvamwo mu kanya gato akisubirira mu ivu, ako kanya nyene imigambi yarafise igahera. Uyu munsi abantu barishimira ngo ndazinanye na naka, ndazinanye na ndaka. Jewe icyambere nishimira nuko nzinanye na Yesu Kristo, nuko yandondeye, nuko yampamagaye, nuko yangize umwana wiwe. Numva ari umunezero udasanzwe n'ibyishimo bidasanzwe. Aravumwe uwizigira umwana w'umuntu atana kimwe yoshobora kumumarira. Azoba nk'agati k'inkokore mu gihe abana b'abantu cyangwa uwo mwana w'umuntu yamuvuyeko. Umuntu ahiriwe n'umuntu yizigira uhoraho. Umuntu azomererwa neza n'umuntu yizigira uhoraho. Nagira ndakubwire ngo ni wizigira uhoraho, uwo Yesu ukamuha ubugingo bwawe akakuganza, ukamwizigira imisi yose yo kubaho kwawe, ntuzokogwa n'isoni. Ariko abizigira abana b'abantu bazomaramara bidatevye. Jewe ndafise umuntu, none nawe urafise umuntu. Nagira ndakubwire ngo uwo muntu ni Kristo. Ndakwinginze ngo umwegurire ubuzima bwawe, azokugirira neza. Yesu aguhezagire.